Umuhari w'abakenyerarugamba ni umwe mu mihari ikomoka ku mugambwe Cndd-Fdd hambavu y'umuhari w'imbonerakure. Umuhari w'abakenyerarugamba ni urunani rw'abakenyezi bahurikiye mu mugambwe Cndd-Fdd. Uwo muhari wavutse haraye hashizweko igikumu ku masezerano yo guhagarika intambara burundu hagati ya leta mfatakibanza n'umuhari wari kuragwana mu mwaka wa 2003 i Dar es Salaam mu gihugu ca Tanzania. Intumbero nyamukuru yo gushinga umuhari w'abakenyarugamba kwari kugira ngo abakenyezi bashigikiye urugamba babandanye urugamba rwa politike bafashanya n'abasaza babo. Intambara imaze guhagarara hakavuka umuhari ugwanira demokarasi gusa, abakenyezi baritanze bimwe biboneka mu guterera haba mu ngufu canke mu bifungurwa kugira amahoro agaruke mu gihugu. Mu gisata c'amahoro n'umutekano uruhara rw'umukenyarugamba n'intangere kanatsinda no ku rugamba rw'amahoro na demokarasi mu Burundi. Abakenyarugamba baritanze baraharanira iteka ry'igihugu n'abene igihugu, mbere bamwe baranahasiga ubuzima bwabo. N'igihe haba ibiganiro vyo kugarukana amahoro i Dar es Salaam ni Pretoria, abakenyezi ntibasigaye inyuma, mbere ni naho abagumyabanga bavyihweza baca babona ko abakenyezi bakwiye akazina kabo k'ubuhizi, baca babita abakenyerarugamba. Abakenyarugamba kenyera zigume kandi ziraguma. Ko urugamba rwatera imbere niko wasanga uruhara rw'umukenyezi mu guharanira amahoro rwagaragara, ishaka akabona ivyumviro bashikiriza. Niho mu nyuma imisi bamaze gushira umukono ku masezerano, niho babona yuko naho bahagaritse imingwano bikenewe yuko urugamba abakenyezi batohereza ngaho, kandi barashoboye kwerekana ishaka ryo gushigikira ishaka mu guterera mu kubaka igihugu cabibarutse. Ariko rero n'imbere yuko ako kazina k'ubuhizi abakenyerarugamba kaboneka, abakenyezi bariho ku rugamba rwo guhabuza amahoro na demokarasi mu Burundi, kandi baritanga bimwe biboneka. Abakobwa twaragwanye urugamba cyane, twebwe urabona jewe ndaguciye impande ntiwankengura. Narakira inkoho, barampa inkoho, nasanze bamaze kuronka inkoho bakampa inkoho, nkayambara munsi nkayikenyererako, ngacandeza ko igikwemo burya nito nakizaniye ngo murabe, ngakirenzako gacamfuka buke, ngiruka ngaca niruka umenga nta nkoho ufise, umenga nta nkoho mfise ko noba nayipfutse, ngahungana n'abahunze, ngiruka mu bahunze, mugabo ngatumbereza hajya abahunze barenganye, ngiruka muri inyuma yabo kugira twahura n'abasoda ba leta hariya. Wa mupfaso nisabwe nyakuba, ubona bageze he abo bantu basoda abo basaya, ubona bavuye he bageze he? Bari nka ku ntambwe zitarenga 5. Nababwira nti bari hakujya ibusimba kugira babagwemwo, kugira babashikiremwo, babatege icyo bita umutego wa bisikade ambushe, babatege bagatara bagenda babuhuruti bari hariya kumbe bari bagatara bagenda bakokera bagomba ko bakokera ngo bajabuka ibusimba, akacabona babaguyemwo bahindukira ngo ariko bariruka, nanje ngacasokorora yayindi ngacapfukama nkayibamama, hanyuma ntihasohoka n'umwe atari uw'Imana irungitse ati genda uvuga inkuru. Ico gihe cyose abakenyezi bari ku rugamba bagumye bagerageza kuja hamwe naho intambamyi zitabura. Mu gihe cy'urugamba kiretse ko nabo bafata umuheto bakama bari kumwe n'abasaza babo mu kugwaniriza umwansi hamwe, abakenyezi bafatiye mbere mu kunyegeza abagwanyi bariko barahigwa buhongo, mu kubagaburira no kuvuza bakomerekeye ku rugamba.
abakenyezi nibo begeranye inkwi n'ibifungurwa vy'abagwanyi n'abamugariye ku rugamba bari mu makambi y'impunzi bakagemurira abagwanyi bafungiwe mu gihugu hagati canke mu makambi y'impunzi. Baratuzanira amavuta, bakatuzanira n'umuceri, bakatuzanira n'intuze n'ifu y'imyumbati. Abakenyezi barabambere mu gutanga inkuru iyo babonye umwasi canke uwo wese biketse yoza abangamira ubuzima bw'intwari ku rugamba. Sogokuru Petero Nkurunziza niwe yasigiye iragi abarundi ati genda mwubake ariko mwubake mugavye. Shirako mwubake kandi mugavye kuko ako karyoshe n'abansi baragashaka. Impanuro umuntu yotanga kugira ngo ntibaze batiriganye kuri iryo hangiro n'impanuro nyinshi. Turavye n'ivyo twagiye umugambi Cndd-Fdd wagiye uracamwo, turavye n'ukuntu bashoboye kwifata igihe bashigikira mu bikorwa bitandukanye urugamba, impanuro ya mbere yoba y'uguca bugufi. Guca bugufi no kubaha abadukurira mu nzego zitandukanye. Impanuro ya kabiri yoba y'uguca make. Impanuro ya gatatu yoba yuko imbere y'ugukorwa igikorwa icyo ari cyo cyose, imbere yo gufata ingingo iyo ari yo yose, umukenyezi yobanza akicara agatohoza akaraba ati akabaza umutima akabaza n'abandi adafise insiguro zikwiye kugira ngo niyafata ingingo aze usanga yafashe ingingo imutera iteka, igatera iteka ahabaye, igatera iteka n'umugambwe arimo. Abakenyerarugamba barifashe nkama mu gutegurira abana babigeme kwama bagavye mu kubigisha kahise k'igihugu na cane cane ivyaranze intwari ku rugamba, bakabigisha kandi no gutambuka gisoda. Buri mwaka umuhari w'abakenyerarugamba wihihangiro wisunza amategeko ntunganyamugambwe. Ubwa mbere gushiririza umukenyezi mu vya politike kugira nawe yinjire mu mabanga y'abafata ingingo z'igihugu. Ubwa kabiri guhimiriza no kumenyesha abakenyezi ko bakwiye gukwirikirana ku bwinshi politike y'igihugu. Ubwa gatatu gukangurira umukenyezi kurondera uburenganzira bwiwe mu bwitonzi ntangere atirengagije n'ubw'abandi. Ubwa kane kumutera intege kugira yinjire muri politike y'igihugu. Ubwa gatanu gukarihiriza ubwenge abakenyezi kugira ngo bisununure mu vya politike kugira baje mu bafata ingingo z'igihugu. Nayo ubwa gatandatu kubigisha ko bakwiye kubumbatira amahoro n'umutekano. Mu kwezi kwa Ntwarante uko umwaka utashe, Uburundi burifatanya n'amakungu mu guhimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe umukenyezi. Muri urwo rubanza abakenyerarugamba ari nabo bakenyezi benshi mu gihugu ntibasigara inyuma, ndetse inyuma y'urwo rubanza rw'igihugu abakenyerarugamba barasubira bagategura muri uko kwezi nyene umunsi wabahariwe bise umukenyerarugamba day. Uyu munsi mukuru waje mu ntumbero yo guhuza abakenyerarugamba bose biginana, birimbura, bisuzuma intambwe bagezeko n'intererano yabo mu gukomeza umugambwe no mu kubaka igihugu gishingiye ku ntumbero, imigabo n'imigambi y'umugambwe wacu mwiza wa Cndd-Fdd. Muri uyu mwaka w'ibihumbi 2024 uyu munsi uzohimbazwa ku igenekerezo rya 16 Ntwarante ku civugo kigira kiti Mukenyerarugamba, uruhara rwawe n'intangere mu kugwiza umwimbu udushikana mu Burundi bwifashe mu mwaka w'ibihumbi 2040
n'Uburundi buteye imbere mu mwaka w'ibihumbi 2060. Mu gisata ca politike, umuhari w'abakenyerarugamba uratunganya inyigisho zitandukanye ku bakenyerarugamba mu ntumbero yo kubakarihiriza ubwenge mu bijanye na politike y'igihugu. Ivyahitiye turabizi, aho twaciye turahazi, amagorwa twaciyemo turayazi. Mu kwimo n'icyo cyose bwubake mugabo narabonye ibitari bike, ndabona abavyeyi benshi ingorane bagize, ingene biruka n'ibibondo mu mugongo n'inkono zirya ku mutwe, oya yaramabanga. Nico gituma rero mukwiye gukunda uyu mugabo wacu Cndd-Fdd kugira ngo utere kuja imbere, usubire inyuma bibi kandi ntibibaho. Mu bijanye n'imibano, umukenyezi arigishwa ko ari we inarugo abazwa ubwa mbere isuku ry'urugo n'indero y'abana. Muri ivyo bijanye no mu rugo kugira umutekano ubandanye usasagara, turayimiriza n'abakenyezi kwegera urwaruka na cyane indero y'abana b'abakobwa mwa kino gihe nisemeye cyane. Ivyo byose bikatuma wa mutekano mu rugo uhungabana, kuko indero y'umukobwa ibazwa mama wiwe, ndetse turanababwira yuko bababwira imyifato bogira mwihindagurika ry'ubuzima bwabo. Umuhari w'abakenyerarugamba wigisha buri mukenyezi kuba akarorero keza mu kibano abandi barabirako. Mu gisata c'ubutunzi, umuhari w'abakenyerarugamba ufata iya mbere mu gushigikira amashirahamwe y'uburimyi n'ubworozi na cane ay'abakenyezi. Indongozi z'umuhari ziragendera abakenyerarugamba bari mu mashirahamwe, zikongera zikabatera intege mu kubasigira impanuro zitandukanye. Rero muntu utari mu ishirahamwe nakiriza urutoki ariho nta n'umwe Imana ibaheza iha amashi. Murazi yuko hariho ibanke y'abakenyezi, hariho banki y'abakenyezi. None rero mubandanye mutegura imigambi yo kwiteza imbere, imigambi ishika, imigambi myiza, imigambi ibaha amahera. Siko none iyo migambi mwayiteguye mumenye n'ukuriha muri banki. Murazi ko bataguha ngo gendo wigumirize, ugenduranira kandi amahera bariha ntabwo. Abakenyerarugamba dusangiye ibanga, ibanki y'imigambi n'iterambere ry'abakenyezi yashizweho na leta y'u Burundi. Uti kubera iki? Murazi yuko umukenyezi mu Burundi ikarahara mu ruganda ntibacura, hanyuma bakaba bariyumviriye kuko turi mwihiganwa mw'isi, turi mwihiganwa ryo gushikira ihangiro y'iterambere rirama kandi atanumwe asigaye inyuma. Rero umuvyeyi leta nkozi yaravuze ati bitebe bitebuke tubaronkere ingene boshira ukuboko kwabo bashiremo ikiganza muri iryo terambere rirama Uburundi buriko bararondera. Baca barashiraho umugambi w'ibanki y'imigambi y'iterambere ry'abakenyezi ariyo twita ibanki y'abakenyezi. Rero muri iyo banki nukuri naba ndiko ndahimiriza, ni banki yacu, ni umufuko wacu, niko nyene cyubahiro mutambukanye nyene cyura makuru y'igihugu cyacu yatubwiye umunsi wo kuguru ate uronse 5 uzare mu banki y'abakenyezi, uronse 10 uzare mu banki y'abakenyezi, hanyuma wegeranye twa dufaranga ku buryo ushobora no gushika ku mutaho ubona. Rero iyo banki mu kugira itanga ingurane isaba yuko uzana umugambi, itanga ingurane ku bakenyezi bari mu makoperative, bari mu mashirahamwe, bari mu masosiyete, no ku mukenyezi ubwiwe wenyene ku giti ciwe naho yo bari umafise umugambi urama. Mu ntara zitandukanye z'u Burundi, amashirahamwe y'abakenyezi ku mitumba yararonkejwe n'indongozi z'umugambwe Cndd-Fdd Inkwavu mu ntumbero yo gushira mu ngiro wa mugambi wa nyene icubahiro umukuru w'igihugu uvuga ko urugo rwose rwotunga n'imiburiburi inkwavu 5.
kuri ayo mashirahamwe, umuhari w'abakenyerarugamba waragerageje kugwiza ibiterwa mbumbarugo vyari vyaribagiranywe mu Burundi nk'amateke, amatugu n'inumpu. Mu gisata c'imibano no gushigikirana, hambavu yo gushigikirana hagati y'abakenyerarugamba, umuhari uragendera amarerero y'imfuvyi atandukanye, ugaterera agacumu k'ubumwe abareza abo bana mu kubasahiriza mu bifungurwa, ivyambagwa n'ibindi. Aha twovuga nk'irerero Umusamariya w'Imbabazi ry'Ibuye, irerero ry'imfuvyi ryo mu Kivoga mu Rutana, irerero ry'imfuvyi ry'Ikiremba i Bururi, Karusi n'ahandi. Hari ijambo ryanditse mu migani rivuga ngo umugore w'umunyabuntu yamana icubahiro. Nagomba rero ngo iri jambo ribagereko mu izina rya Yesu. Ribagereko kuko ubu n'ubuntu mutugiriye muri abanyabuntu, muze mwamana icubahiro. Muzorinde musazana icubahiro. Muzokugwe mu mubiri mukira abanyacubahiro. Nuko rero turabashimiye cyane cyane bivuye ku mutima, turabashimiye ku myambaro, abantu baravye basa neza cyane, baraberewe. Je biki kintu n'inkoramutima kuri jewe kwiyumvira gushonera abana bangana uku, ntiboroshe gushonera. Umuntu wese akaronka, n'abari mu bigoma bakaronka, ni gitangaza. Baraberewe cyane, mwari kutugemurira mukatuzanira ibyo kurya ibyo kunywa, ariko n'imyambaro mwashizeko turabashimiye cyane. Umuhari w'abakenyerarugamba uragendera kandi bantaho nikora hirya no hino mu gihugu, ukabaremesha, ukabarengereza umunsi mu kubafungurira. Muri iyo ntumbero, umuhari w'abakenyerarugamba warashitse kuri bantaho nikora b'imuhanga mu ntara ya Kayanza, abo mu ntara ya Kirundo, mu ntara ya Karusi, aho bantaho nikora 478 baronkejwe amakarata yo kwivurizako. Bantaho nikora baba mu nzu zimeze nabi, barubakirwa izindi nzu n'umuhari w'abakenyerarugamba, bagashikirizwa uburaro bwiza. Inzu nk'izo zikaba zarubatswe zongera zishikirizwa bantaho nikora bo mu ntara zitari nke. Mu ntara ya Cankuzo, inzu yarubatswe ishikirizwa umwenegihugu yari yatuririwe inzu n'abagizi ba nabi. Mu ntara ya Kayanza naho nyene inzu za bantaho nikora zarubatswe. Nayo mu ntara ya Rutana, umuhari w'abakenyerarugamba warafashe mu mugongo mu bitaro umuryango wari wibarutse ubushuri, uca urawutahana uwushikana mu nzu nziza bawubakiye. Mu ntara ya Bubanza naho nyene bantaho nikora bo mu makomine ya Musigati, Rugazi na Mpanda barubakiwe inzu, bayihabwa harimwo vyankenerwa vyo mu nzu vyose. Aho muri Rugazi nyene inzu yarubakiwe umuryango wari warahukanye kubera kubura aho baba, umugore asaba indaro ukwiwe, umugabo nawe ukwiwe. Uyu muntu mwubakiye inzu, twumvise yuko yaragowe cyane, twumvise yuko yari yarahukanye n'umukenyezi wiwe, bamaze igihe kinini batabana, umwe ukwiwe uwundi ukwiwe, nta na hamwe bahurira. Mugabo uno munsi mwaravyihweje muti rujya rugo rwasambutse, reka turusanure rusubire rube bazima. None uno munsi murabinjije mu nzu. Uno munsi nkuko bariko barabivuga ni umunsi uhambaye w'ubukwe kuri aba bantu babiri. Binjiye inzu nshasha, baronse ibintu bishasha, mwabaguriye imatera barara kamashuka, nukuri Imana ibahezagire cyane. Umuhari w'abakenyerarugamba unezeranywa n'abanezerewe, ukababarana n'abababaye. Abibarutse urabagarukirako, na cane cane abavyeyi bibaruka abana 3 canke barenga. Indongozi z'umuhari zaragendeye hirya no hino abibarukiye icarimwe abana 3 canke barenga. Aho twovuga nko mu makomine ya Kinyinya na Gisuru mu ntara ya Ruyigi,
mu makomine y'intara ya Rutana no ku mitumba ya Mutara na Muhigo yo muri komine Mutumba y'intara ya Karusi. Hakaba hari naho basanze umwigeme w'umunyeshure ari we yibarutsa abana 3 ku nda y'indaro. Aho umuhari w'abakenyerarugamba ukaba warahaye impanuro abigeme zijanye no kwigenza neza kugira ngo birinde inda z'indaro. Tubasavye yuko boshira imbere amashure kugira bazovemo ikintu gikomeye bazogirire akamaro umuryango wabo, kuko nk'umwana avyaye igitwarire aguma heka umwana agira gute n'isuku usanga ari mu bana rike ugasanga yataye agaciro. Umuhari w'abakenyerarugamba warasubije mu ngo wongera urarihira amafaranga imiryango yari igwajije ababo mu bitaro bitandukanye ikabura uburyo bwo kuriha. Ibikorwa by'urukundo nk'ivyo bikaba byarabereye ku bitaro bikuru vya Gitega, Kirundo na Rumonge, Mpanda n'ahandi. Nk'uko ari ntumbero y'umugambwe Cndd-Fdd, muri iki gihe umuhari w'abakenyerarugamba uriko urahamagarira abakenyerarugamba gufata iya mbere mu gukingira ibidukikije, batera ibiti gutyo bazoba bariko baragwanya inkukura maze umwimbu nawo wiyongere. Abakenyerarugamba barahamagarirwa kandi kuvyara ku rugero kugira ngo bavyara abo bashobora kurera maze n'abana bakurana amagara meza. Bahamagarirwa kandi kugira isuku mu ngo mu kwimbazanya barega, kubaka ubwogero, gutunganya neza akazu ka sugumwe, agaserama ko kwanikirako ivyombo n'ibindi.